Nongere kubakira mu wundi mwanya w'ishure ry'isabato muri kumwe nanje Shadrack Ndacyayisenga. Tutaratangura icigisho cy'uno munsi kiriko kiraraba kigereranya itandukaniro riri hagati y'ukwizera no kwibwira ibintu. Abanditsi bakota ikirundi batubwira ngo ivyumviro vya kimuntu ego niko biri, ariko je ndavuga nti kwibwira ibintu ariryo jambo mu Congereza presumption. Reka dusenge. Data mwiza, twica imbere y'amaso yawe, turagusavye kugira ngo ushimwe rwose kongeye kuduha kano kanya, nushimura Imana nziza. Waraje Yesu Kristo dupfira ku musaraba kugira ngo Mwami twegere aho uri. Data, turagusavye kugira ngo twakire, utubabarire ivyaha vyacu, tubabarire ukwibwira ibintu uko bitari twagize misi ya nyuma, even n'uno munsi twibaza ko ariko kwizera. Dutwigisha itandukaniro riri hagati y'ivyo bibiri, maze uduhe kwizera nyakuri. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. So turiko turabona yuko guhera kera hose ni irihe sano riri hagati y'Abisirayeli ba kera mu kuntu bagiye bazimagirika mu bugaragwa natwe abantu barindiriye kugaruka kwa Yesu. Turavye mu Bikorinto 10 umurongo wa 1-11 nkuko twahasomye, twabonye yuko biriya vyose vyabaye kugira ngo bitubere akarorero, bitubere icitegerezo, bitubere ikintu turaba kandi biduhanure twe bwacitswe ko n'imperuka. Uwa murongo wa 11 muri nyene chapter 10 ngo muri history yose abantu b'Imana ngo bamye bagerera bazimagirika mu bugaragwa barondera igihugu cyasezerano. ngo kuno kugerera no kuzimagirika gufise amashusho atandukanye. Ubu biboneka nkaho umenga ni turi mw'isi yuzuye ibintu vyo bishaka kuryohera amaso byinshi cyane, biva mu ma televiziyo, ama radio, ama telefone, ibintu vyinshi ma entertainment atandukanye. Turi mw'isi aho ibintu vyo kwinezeza vyahawe intebe kandi biyishigwa hejuru. Uno munsi bariko baragurisha pornography nk'ahari urukundo, and ariyo nyishu ibibazo vyose. Turabona yuko buri kantu kariko kose dushaka akantu gatonya k'abajene kagezweho, kaboneka neza. Uko kuboneka neza bikaba ari ibintu bituma abantu bambara biteye isoni, canke gukora ibintu biteye isoni imbere y'Imana n'imbere y'abantu bisoneye. Ivyo vyose n'isi ni kwa kuzimagirika. Satani yamye afise ukuntu yozimiza abana b'Imana. So nk'Abisirayeli ba kera batari bafise amahoro, bari babuze amahoro, bariko bararondera amahoro mu mitima yabo, ako bayaronderera hatari. Natwe Abisirayeli ba kino gihe turiko turagenda turondera amahoro ahatari. Eka n'igihe Imana yabashiriyeko igihano, kababwira ati mu gihe mwase kugenda gufata kino gihugu nabahaye, ntimunagire iki, nimugumaho basi biraheze, nta nubwo muzokigeramo. Dusomye mu Guharura 14 umurongo wa 39 kugeza 45, turiko turabona ko Mose bariko baraza ngo yo twacumuye kuhoraho. Irindi joro baraye barira ngo Imana ishaka kubicisha. Imana irababwiye ati rero kubw'ivyo nimwigumire ngaha, ntimugire ico mukora. The next day bariko bararira ngo bageze iki, ngo bacumuye kuhoraho. Mose aravuga ati sawa, ni byiza ko muri hana, ariko baciye bavuga ngo reka tugende kuhafata n'ubundi Imana yaduha. Ariko Mose ariko arababwira ati ntimuhirahire, muve hano ngo mugende kugira attack ya gihugu kuko Imana ntiri kumwe namwe. Natwe hano tugo turabona ico umwanditse anavuga ngo typical half-hearted commitment. Kenshi na kenshi turacumura, tukihana tugaca tugaruka ku Mana. Ako kuntu tugaruka ku Mana tuzana ama promise n'ibintu bitajanye n'Imana yadushatse ku bwa mbere. Ravye Numbers chapter 14 verse 40 ariyo Guharura 14:40, tuhabona ikintu gihambaye ngo and they rose up early in the morning and got up then up, ngo baragiye ngo burira ku misozi bagenda bavuga ngo tugende
ngo hariya ngo kiriya gihugu nico Imana yadusezeraniye. Nguko ukuntu abakristo jewe nawe wari we wese je namwe dushobora kwiyumvira ngo burya nubwo tudashitse mu mibereho yacu muri character zacu, nubwo twama tugarariza Imana, burya nitwishime cyane ko tuzoja mu ijuru. Ivyo ntibishoboka. Gukora ibintu n'umutima udashitse ntibishobora kuduha agakiza. Bimeze nk'inkoko irarira amagi ariko ntiyararire kabisa ngo biyagume kwigaciyareka. Ayo magi ahinduka nibaza turabizi ko ahinduka amahuri. Ntibishoboka ko ashobora kuzova mu muswe, right? So dukwiye gushiramwo Imana ivuga ngo mu nkunde n'umutima wanyu wose n'ubugingo bwanyu bwose n'ivyumviro vyanyu vyose. Eka umwanditsi umubwiriza we yarongera ko ngo n'inkomezi zacu zose. So uko niko gukunda Imana nyakuri. Ariko ivyo byose tubikore twakira agakiza duhega ubuntu na Kristo yadupfiriye ku musaraba maze turekura. Uno munsi umuntu ahura n'icago ngo Mana niwa nkiza nzoja ku rusengero. Ninde yakubwiye ko Imana ishaka kuja ku rusengero ko ari byo byonyine gushaka? Ego tujye ku rusengero bene data, hamwe tujya ku rusengero, ariko dufise forme y'imisengero atana kimwe maze imbere y'Imana. Kugenda mu rusengero ukicara ugakomeza ukora bya bintu vyankwa n'amaso y'Imana, bimwe ukorera mu mpisho, bimwe wama udomeka utandukanya abantu mu ngo, ibintu vyose bibi nk'ivyo Abisirayeli bakora, bimwe wamugaya abayobozi Imana yagushiriyeko, bimwe wamugarariza abavyeyi bawe. Ntibishoboka ko mushobora kuba umwe n'Imana. Nico gituma uzogenda ugiye gukora ikintu c'Imana cyangwa uriko uravuga ngo ugiye Kanani, uzogenda ukubitwa inkoni nyinshi kuko batagiye mu ngufu z'Imana. Turabona yuko baragiye barabakubita inkoni, baba bakubise nk'abana kandi benshi barapfiriye ico gihe. So muri make uno munsi ari ikibazo tubazwa, nuvyumviye ni kihe gihe wowe wakoze ibintu ubikoreshejwe no kwizera? Hamase ni kihe kindi gihe wowe warabikoreshejwe no kwibwira ibintu bitari uko biri? Kwibwira ibintu niryo jambo presumption. Kwiyumvisha ibintu bidashingiye ku kuri, kwiyumvisha ibintu kuvuga ngo nubwo je nacumuye, nubwo nkora ivyaha kandi ntashaka kureka, Imana irankunda. Be careful, Imana iradukunda nivyo, ako tumenye yuko Imana itishimira umunyavyaha akomeza kugarariza mpembere. So nimuze turekure isi dukurikire Kristo. Hano bakaba tuvuga ngo dukwiye kwama tukashikitsa ukwizera kwacu hejuru cyane. Ufise ukwizera guke, ijambo ry'Imana niryo rikwiriye kuba aho dushingire yeko, bako niyo mambo dushingira ko ibintu byose tubati aha solid ground. Ngo dukwiriye gufata ukwizera kwacu tukizera gusa. Ntushake kwihimbira ibintu, ntushake kongeramwo ibintu mu ijambo ry'Imana. Kenshi na kenshi dushaka ijambo ry'Imana kurigira edit ni ijambo risobanura kuryandika bushasha, dushiramo cyangwa dukuramo ibyo twigombe. Ego ntitubikora n'ikaramu kugira abandi ntibabibona, ariko mu mutwe wacu turabikora. Reka ivyo mwene wacu, reka ivyo bishikanje, tukurikire ijambo ry'Imana uko riri. Hano bavuga ngo we take it simply believing every word. Twizera ivy'Imana tubwira. Hano batubwira ngo we may claim larger things. Dufise kubaza Imana ibintu bikomeye, nko kuzugwa mpwemu yera, gukora igikorwa cyayo nk'uko bikwiriye, kurekura isi no gufasha abantu, gukiza abagwayi, kwama tugenda tukagenda kuraba tukita ku mfuvyi, abapfakazi n'abantu bose, ibintu bikomeye mu buzima bwacu. Imana yafise kugukiriza wa muntu wiwanyu umwe ubwira ijambo ry'Imana ntiyumve, ariko Imana ishaka kubanza ukarekura isi. Hano bavuga ngo true faith, ukwizera nyakuri, consists of doing just what God has enjoined.
ngo kurimwo gusa gukora ivy'Imana yagize iki yageze. Nuvuga ko ukwizera Imana iravuga ukizera, ukwibwira ibintu Imana iravuga ukanka ivyo uvuze ukibwira ivyawe ugaca uvyizera. Faith na presumption birajana bimenga birasa, ariko ni source ni isoko y'ivyo wizera nibi. Iyo wizeye ivyiyumviro vyawe iyo ni presumption, iyo wizeye ijambo ry'Imana uko no kwizera nyakuri. Okay, so hano bavuga ngo justice, dukwiye kwizera ubutungane, truth, ukuri, mercy, ubuntu, ngo are the fruit of faith. Ivyo biva ku kwizera. Dukwiye kugenda mu muco w'amategeko y'Imana. Uko niko ibikorwa byo dukora bizogira imbuto zo kwizera, bizova ku mbuto zo kwizera. The process of a heart renewed every day. Ivyo bikava ku mutima weza ugahindurwa buri munsi. Dukwiye kwama tugira kwizera, ntitugire ukwishirako, tugire ivyo twibwira ubwacu. Murakoze. Uyo yari summary no musi kwizera canke ukwibwira ibintu kuwa kane ari wo gatanu w'isabato 8 July itariki 8 zokwindwi. Mureke dusenge. Ufise ikibazo canke ashaka kumbwira ikintu na kimwe muri no lessons, please murafise kugenda kuri Zareka SDA Forum kuri YouTube, mugashiraho comment, or join the Zareka SDA Forum kuri WhatsApp. Ico arico cyose ushoboye wogikora. Kindi twame dusenga kugira ngo Imana ibe mu mitima yacu, nitwigararize tugende uko yagenze, niho tuzokwakira ikiruhuko nyakuri. Reke dusenga. Data mwiza, Mana nzima, izina ryawe niryubahwe. Turasabye kugira ngo ubwami bwawe buze mu mitima yacu, buze mu ngo zacu, buze mu mashengero yacu aho dutandukanye no kwisi nk'abadventiste hose, maze twerekane ukubaho kwawe nyakuri. Mwami, turakwinginze kugira ngo weze imibereho yacu, character zacu, nutwigishe kandi duhe kumva. Nukuri turagusabye turinde gukomantaza imitima. Data wacu, turinde kugenda nk'uko isi igenda, turinde kuryoherwa n'isi nk'uko abana b'Isirayeli baryohewe n'ivy'abanyamahanga maze bakarimbuka ari benshi. Twe twarakoze bibi kubarusha. Mwami, ndasabye kugira ngo uhe bano bariko barumviriza kumenya uko iryo jambo ry'ukuri, yuko nk'uko wari wemeye ko bajye wari kubabarira uriya munsi yo bahindukira bakihana, natwe ushaka ko twihana. Shimwa rwose, turagukenye Mwami, ingubane natwe. Ukomeze utwigisha kugeza ejo twongeye kwiga ikindi cigisho. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye. Amen.